iri jambo imana umwami Nebukadineza yababwiye ntiriri mu ndome mu rudome rukuru na kadome gatoya. Imana, haleluya, yababwira akamana, ariko bo bakamubwira imana yo mu ijuru bizeye, imana ihambaye, imana isumba byose, imana ibirya byose, imana ikomeye. Shaduraka, Meshake n'Abedunego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo, twumvise ari n'ibisanzwe mbere, asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Iyumvire umwami kweri bariko baramwishura bishigikiye bati, Imana dusenga ntiyobora kudukiza kandi ntiyobora kudukura mu kuboko kwawe. Ariko naho bituba bityo, naho itodukiza, naho itodukurayo, umenye mwami ko tudasaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu uhagaritse. Haleluya, vyizigiro by'abana b'Imana. Naho bigenda gute, naho twopfa, naho vyogenda gute, ntibikunda, ntibishoboka, ntibishobora gusenga ibishushanyo. Imana twizigiye ishobora kudukiza, ishobora kudukura muri uwo muriro, ishobora kuturokora. Ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubushobozi. Ariko naho itobigira ibyo, ntitugeza gusenga igishushanyo, kuko turafise imigabo n'imigambi twihaye. Haleluya. Igituma tudakora bya bindi ndababwire inshuti zanje, dufise icyo twasezeranye, dufise icyo twarahiye, dufise icyo twavuze, dufise imigabo n'imigambi mu mitima yo kutihumanya. Haleluya. Baravuga bati, ntibikunda, ntibishoboka, ntidushobora gusenga ico gishushanyo. Maze Nebukadineza ishavu rica riramusaza, mu maso yiwe harahindukira, atera igitsure Shaduraka, Meshake n'Abedunego, ategeka ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka incuro ndwi. Babona, baraba, kuki duca mu bibazo, kuki duca mu bigeragezo, mbega dukwiye kuhahagarara dute? Bakomanya itanure ibihetaga bindwi, bariko bararaba Shaduraka, Meshake n'Abedunego, bababwira ngo n'ubu muracagumye kuri rya jambo? Bati, ego, iyi ncuro ya kabiri n'ubu, ego, mpaka incuro igira indwi itanure ngo rirahinda. Maze ngo barabafata, babaterera muri rya tanure, uko bakambaye amakanzu n'imyinjiro n'impuzu bambaye, babatererayo bababoshe. Maze bamaze kubatererayo, nuko, haleluya, ndakunda Yesu. Iyo tugeze mu bibazo aba yahadusanze, tumusangayo, niwe hadutanga, sitwe tumutangayo. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo tugeze mu bibazo no mu ntambara aba yahadutanze, basanga umengo ndababona babatayeyo, ariko kubera ngo itegeko ry'umwami ngo ryari kibiriraho, babandi babateruye abari bo basha barazigira baraka, mugabo bo batererayo, ahubwo wa muriro uturira ya migozi baboshe, batangura kugendagenda mu muriro. Haleluya. Ibyo ari byo byose bararirimbye, bashirako indirimbo bavuga ngo uri Imana nyabana, avuga ngo nta yindi mana nabonye. Haleluya. Mu ikoraniro rinini, Imana nzogushima, ururutse ubushobozi bwawe Mana. Bararirimba, barasenga, baja mu muhemu, baratazira, baratamba. Haleluya. Batangura kugendagenda. Uko kugendagenda kwabo je nagufashe nkuko bariko barahimbaza Imana, kandi niko byari. Ego, bagendagenda muri iryo tanure ntibagira ico baba. Haleluya. Ku murongo wa 23 24, umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajenama biwe ati, mbega hajya ntitwatereye mu muriro abantu 3 baboshwe? Bishura umwami bati, koko nabo mwami. Arababarira. Haleluya. Aterega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwo wa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya.
umurongo wa 26. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashyira ijwi hejuru ati, yewe Shaduraka, Meshaki na Abedunego, mwabasavyi b'Imana isumba vyose, ubu mugiye kuraba abavukanye muri ko murasoma ku murongo wa 26, mwabasavyi b'Imana isumba vyose, ubu bakoresheje Imana iyo y'ukuri, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka, Meshaki na Abedunego baca barasohoka, bava mu muriro, hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami, abaganwa, intwazangabo n'abajenama b'umwami bakoranye, bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imitamana yabo ataco yabaye, haba n'akarango k'umuriro bonukako. Haleluya, ndafashijwe kabisa. Yesu nashimwe. Babatererayo. Nebukadineza asimbwa n'umutima. Sinzira ijambo ryo mu gihumbi, asimbwa n'umutima. Igitima kiradida, umutima umuvamwo, umurahukamwo, kuko umwana w'Imana agiye mu kibazo, kandi Yesu amanukanywe no kumutabara, amanukanywe no kumugirira neza. Nuko Nebukadineza ngo akibikora bakibatayo, umutima urasimba. Haleluya, umutima urarahuka. Ndiko ndiyumvira Nebukadineza imbere yaho, ariko arabakankamira, ariko arababwira ngo jewe muranzi Imana ishobora kubakura mu maboko yanyu yanje niyihe. Nabo barashinga intahe, ndiko ndabona bateye igitsura, avuga ngo bafate baterereyo umwami ashinze itegeko. Babaguye ko bukumbi babatererayo. Ariko ndiko ndabona ubu rero amaze kubona yuko Imana yaba ari Imana ikomeye, aramaze kubona yuko Imana yaba ari Imana y'ubushobozi, aramaze kubona yuko Imana yaba inyuranye na bya bigirwamana, aramaze kubona yuko Imana ivuga bikaba, aramaze kubona ubushobozi bw'Imana, aramaze kubona imbaraga zayo. Haleluya, aramaze kubona yuko iri Imana ihambaye, aramaze kuyibona, aramaze kubona ibyo ikoze, aramaze kubona bya bindi bakoreye, aramaze kubona ko yabatayeyo, akabona ba basoda biwe barapfuye, kandi ngo yatororokanije abakomakomeye mu basoda biwe. Hajya rero ga umuntu, umutegetsi wese arafite abo yishimira, agira ati uyu nakari impande yanje nta ngorane, biragenda neza. Arabonye ko bahiye bapfuye bose, umuriro ngo urabaturira, urabatongora, ntibongera no kubabona ukundi. Ariko mugabo agiye kuraba, haleluya, asanga bariko baragendagenda. Haleluya, ababona mu muriro. Nebukadineza ngo umutima urasimba, urataruka. Haleluya. Haya ndababwire, naho twoba mu bibazo canke mu ntambara, icabitujanyemo canke icabidushizemwo kibonye Yesu, kikabona gushinga inaye kwacu, imitima yavyo iraranduka. Haleluya. Yesu we, nuko ngo barababarira, abwira abajenama we n'abandi bamwegereye ati, twataye abantu 3 kandi bari baboshe bategome. Ati, ndabona yuwa 4 atangura kuvugishwa. Haleluya, ntiyari bigera mvuga iyo Mana, ntiyarayizi, ntiyayemera, ariko aravuga ati, mbonye abagabo 4 kandi bose barabohoye, kandi ubusa na 4. Haleluya, yari yamubonye hehe? Yari yigeze amubona he? Bwarabugishwa atanguye, aravuga ati, mbonye asa n'umwe afise ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Haleluya, Yesu ariko arahagenda, Yesu ari muri bo, ababwira umuriro ngo hora wa muriro, abwira umuriro ngo cereza, abwira umuriro ngo nta bubasha ufise, abwira umuriro ngo baha akayaga keza. Haleluya, umuriro bariko baragendagenda, nuko ngo barabakurayo, basanga nta karango, basanga ntaco babaye, basanga n'ivyo bambaye ntivyahiye, basanga n'imishatsi ngo nta ngorane, basanga ntaco babaye, nta ngorane n'imwe, ngo nta n'akarango banukwako, kuko Yesu yarahari, bari kumwe. Haleluya. Bavukanye, mwibuke intumbero dufise, tuvize intumbero ivuga ngo kubera ikibigeragezo, kubera ikibigeragezo. Tuje ku mwanzuro rero w'iri jambo, umurongo wa 29. Ego
2:8 Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shaduraka Meshaki na Abedunego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko banse gukurikira ijambo ryanje bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi mana nimwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye shinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga ryose wo mu bavuga indimi zitandukanye azovuga nabi Imana ya Shaduraka Meshaki na Abedunego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ari ikirundo c'ivyasambuwe, kuko atayindi Imana iriho ishobora gukiza bene ubwo buryo. Maze umwami ashira hejuru Shaduraka Meshaki na Abedunego mu gihugu c'i Babuloni. Haleluya. Yesu nashimwe. Kubera iki bibazo, kubera iki bigeragezo, Imana ibigomba gushinga intahe. Haleluya. Kubera iki biba mu bana b'Imana, kubera iki Imana ibireka bikaza bigomba kwerekana ko ari Imana ikomeye. Iri jambo rirahambaye, iri jambo rirakomeye. Umwami amaze kubona ivyo bibaye aravuga ati nta yindi Imana iriho, ndategetse mu gihugu cyose. Jewe nahora mvuga ngo basenga ibigirwamana, rimwe na rimwe mbere maze yari yishizeho ngo bamusenge wenyene nk'Imana, ahandi ashinga ibigirwamana, ahandi ashinga ibiki. Ariko none haravuga ati ubu rero, haleluya, kubera Imana yacishije mu basavyi bayo igakora ibitangaza n'ibimenyetso, ndashinze icagezwe umuntu wese mu bihugu ndongoye, vyari ibihugu vyinshi cane, ibihugu ndongoye, umuntu wese atazosenga Imana ya Shaduraka Meshaki na Abedunego ya Shaduraka na Meshaki na Abedunego, yo yarungitse umumarayika wayo. Haleluya. Izindi Mana nta bamarayika zari zifize, utu Imana basenga mugabo yoyo yarungitse umumarayika wayo arabarokora. Nuko rero umuntu wese atazoyisenga igikorwa azokorerwa azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe runyagwe rusigara ibirundo vy'ivyasambuwe, kuko nta yindi Mana iriho yo gusengwa ikwiye kubaho mu ijuru no mw'isi. Haleluya. Bavukanye turuka ikibazo kivuga ngo kuki duhura n'ibigeragezo muri ubu buzima. Imana ibigomba gushinga intahe ikomeye. Haleluya. Imana ibigomba kwiyerekana mu batarayimenya, bamenye ngo hariho Imana ihambaye. Imana ibigomba kwiyerekana. Haleluya. Imana ibigomba kwerekana ubushobozi bwayo, niyo mpamvu ibireka bikatubako. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Imana ibigomba kwiyerekana ko ikomeye, Imana ibigomba kwiyerekana ko ihambaye, Imana ibigomba kwiyerekana mu batayizi bamenye ngo hariho Imana ikomeye. Nico gituma bitubako uyu munsi rero mu nkundire bavukanye tubwizanye ukuri. Umuntu afite uyu muntu wacanka umuntu ababaye cyangwa umuntu agize iki ngo kubera kibibazo, kubera ikibigeragezo, uyu munsi nagira ndakubwire ngo ni kubera Imana hari ikigomba kwigisha batarayimenya. Nimba bitavuye ku byaha, kuko hari igihe abantu baba mu bibazo cyangwa mu bindi bivuye ku byaha, ibyaha bikabyara ibyago, abantu bakaba mu byago, ibyago abantu bakabibamwo. Mu nkundire bavukanye abana b'Imana, naho bigenda gute, naho twopfa, naho byogenda gute, ntibikunda, ntibishoboka, ntibishobora gusenga ibishushanyo. Imana twizigiye ishobora kudukiza, ishobora kudukura muri uwo muriro, ishobora kuturokora. Ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubushobozi. Ariko naho itobigira ivyo, ntitugeza gusenga igishushanyo, kuko turafise imigabo n'imigambi twihaye. Haleluya. Igituma tudakora bya bindi ndababwire inshuti zanje, dufise ico twasezeranye, dufise ico twarahiye, dufise ico twavuze, dufise imigabo n'imigambi mu mitima yo kutihumanya. Haleluya. Baravuga bati ntibikunda, ntibishoboka, ntidushobora gusenga ico gishushanyo. Maze Nebukadineza ishavu rica riramusaza, mu maso yiwe harahindukira, atera igitsure Shaduraka Meshaki na Abedunego, ategeka ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka incuro ndwi. Babona baraba
kuki duca mu bibazo, kuki duca mu bigeragezo, mbega dukwiye kuhahagarara dute? bako banyitanure ibihetaga bindwi bariko bararaba Shaduraka Meshaki na Abedenego bababwira ngo n'ubu muracagumye kuri rya jambo, bati ego iyi ncuro ya kabiri n'ubu ego mpaka incuro igira indwi itanure ngo rirahinda. maze ngo barabafata babaterera muri rya tanure, uko bakambaye amakanzu n'imyinjiro n'impuzu bambaye, babatererayo bababoshe. maze bamaze kubatererayo nuko, haleluya, ndakunda Yesu. Iyo tugeze mu bibazo aba yahadusanze, tumusangayo, niwe hadutanga, sitwe tumutangayo. Haleluya, Yesu nashimwe. Iyo tugeze mu bibazo no mu ntambara aba yahadutanze, basanga umengo ndababona babatayeyo, ariko kubera ngo itegeko ry'umwami ngo ryari kibiriraho, bandi babateruye abari bo basha barazigira baraka, mugabo bo batererayo, ahubwo we wamurira uturira ya migozi baboshe, batangura kugendagenda mu muriro. Haleluya, ibyo ari byo byose bararirimbye, bashirako indirimbo bavuga ngo uri Imana nyabana, avuga ngo nta yindi mana nabonye. Haleluya, mu ikoraniro rinini, Imana nzogushima, ururutse ubushobozi bwawe Mana. Bararirimba, barasenga, baja mu muhemu, baratazira, baratamba. Haleluya, batangura kugendagenda. Uko kugendagenda kwabo je nagufashe nkuko bariko barahimbaza Imana, kandi niko byari. Ego bagendagenda muri iryo tanure ntibagira ico baba. Haleluya. Ku murongo wa 23 24, umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga, abaza abajenama biwe ati mbega hajya ntitwatereye mu muriro abantu 3 baboshwe? Bishura umwami bati koko nabo mwami. Arababarira. Haleluya. Aterega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwo wa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Murongo wa 26, maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanure ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati yewe Shaduraka Meshaki na Abedenego, mwabasavye b'Imana isumba byose, ubu mugiye kuraba abavukanye muri ko murasoma ku murongo wa 26, mwabasavye b'Imana isumba byose, ubu bakoresheje Imana yo y'ukuri, nimusohoke muze hano. Nuko Shaduraka Meshaki na Abedenego baca barasohoka, bava mu muriro, hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami abaganwa intaza ngabo n'abajenama b'umwami bakoranye, bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico bagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imitamana yabo ataco yabaye, haba n'akarango k'umuriro bonukako. Haleluya, ndafashijwe kabisa. Yesu nashimwe. Babatererayo. Nebukadineza asimbwa n'umutima. Sinzira ijambo ko mu gihumbi, asimbwa n'umutima. Igitima kiradida, umutima umuvamwo, umurahukamwo, kuko umwana w'Imana agiye mu kibazo, kandi Yesu amanukanywe no kumutabara, amanukanywe no kumugirira neza. Nuko Nebukadineza ngo akibikora bakibatayo, umutima urasimba. Haleluya, umutima urarahuka. Ndiko ndiyumvira Nebukadineza imbere yaho, ariko arabakankamira, ariko arababwira ngo jewe muranzi Imana ishobora kubakura mu maboko yanyu yanje niyihe. Nabo barashinga intahe, ndiko ndabona bateye igitsura, avuga ngo bafate baterereyo. Umwami ashinze itegeko, babaguye ko bukumbi babatererayo. Ariko ndiko ndabona ubu rero amaze kubona yuko Imana yaba ari Imana ikomeye, aramaze kubona yuko Imana yaba ari Imana y'ubushobozi, aramaze kubona yuko Imana yaba inyuranye na bya bigirwamana, aramaze kubona yuko Imana ivuga bikaba, aramaze kubona ubushobozi bw'Imana, aramaze kubona imbaraga zayo. Haleluya.
aramaze kubona yuko iri Imana ihambaye, aramaze kuyibona, aramaze kubona ibyo ikoze, aramaze kubona bya bindi bakoreye, aramaze kubona ko yabatayeyo, akabona ba basoda biwe barapfuye kandi ngo yatororokanije abakomakomeye mu basoda biwe. Hajya rero ga umuntu umutegetsi wese arafite abo yishimira, agira ati uyu nakari impande yanje nta ngorane, biragenda neza. Arabonye ko bahiye bapfuye bose, umuriro ngo urabaturira urabatongora, ntibongera no kubabona ukundi. Ariko mugabo agiye kuraba, haleluya, asanga bariko baragendagenda. Haleluya, ababona mu muriro. Nebukadineza ngo umutima urasimba urataruka. Haleluya. Haya ndababwire, naho twoba mu bibazo canke mu ntambara, icyabitujanyemo canke icyabidushizemwo kibonye Yesu kikabona gushinga inaye kwacu, imitima yavyo iraranduka. Haleluya. Yesu we, nuko ngo barababarira, abwira abajenama we n'abandi bamwegereye ati twataye abantu 3 kandi bari baboshe bategome. Ati ndabona uyu wa 4 atangura kuvugishwa. Haleluya. Ntiyari bigera avuga iyo Mana, ntiyarayizi, ntiyayemera, ariko aravuga ati mbonye abagabo 4 kandi bose barabohoye, kandi ubusa na 4. Haleluya. Yari yamubonye hehe? Yari yigeze amubona he? Bwarabugishwa atanguye aravuga ati mbonye asa n'umwe afise ishusho nk'iy'umwana w'Imana. Haleluya. Yesu ariko arahagenda, Yesu ari muri bo, ababwira umuriro ngo hora wa muriro, abwira umuriro ngo cereza, abwira umuriro ngo nta bubasha ufise, abwira umuriro ngo baha akayaga keza. Haleluya. Umuriro bariko baragendagenda, nuko ngo barabakurayo, basanga nta karango, basanga ntaco babaye, basanga n'ivyo bambaye ntivyahiye, basanga n'imishatsi ngo nta ngorane, basanga ntaco babaye, nta ngorane n'imwe, ngo nta n'akarango banukwako, kuko Yesu yari ahari, bari kumwe. Haleluya. Bavukanye, mwibuke intumbero dufise, tuvize intumbero ivuga ngo kubera ikibigeragezo, kubera ikibigeragezo. Tuje ku mwanzuro rero w'iri jambo, umurongo wa 29. Ego 28. Nebukadineza aravuga ati Imana ya Shaduraka, Meshaki na Abedunego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko banse gukurikira ijambo ryanje, bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi Mana n'imwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye shinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga ryose wo mu bavuga indimi zitandukanye azovuga nabi Imana ya Shaduraka, Meshake na Abedunego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ari ikirundo c'ivyasambuwe, kuko atayindi Mana iriho ishobora gukiza bene ubwo buryo. Maze umwami ashira hejuru Shaduraka, Meshaki na Abedunego mu gihugu c'i Babuloni. Haleluya. Yesu nashimwe. Kubera ikibibazo, kubera ikibigeragezo, Imana ibigomba gushinga intahe. Haleluya. Kubera ikibiba mu bana b'Imana, kubera iki Imana ibireka bikazi, bigomba kwerekana ko ari Imana ikomeye. Iri jambo rirahambaye, iri jambo rirakomeye. Umwami amaze kubona ivyo bibaye aravuga ati nta yindi Mana iriho, ndategetse mu gihugu cyose. Jewe nahora mvuga ngo basenga ibigirwamana, rimwe na rimwe mbere maze yari yishizeho ngo bamusenge wenyene nk'Imana, ahandi ashinga ibigirwamana, ahandi ashinga ibiki. Ariko none haravuga ati ubu rero, haleluya, kubera Imana yacishije mu basavyi bayo igakora ibitangaza n'ibimenyetso, ndashinze icagezwe umuntu wese mu bihugu ndongoye, vyari ibihugu vyinshi cane, ibihugu ndongoye, umuntu wese atazosenga Imana ya Shaduraka, Meshake na Abedunego ya Shaduraka na Meshake na Abedunego, yo yarungitse umumarayika wayo. Haleluya. Izindi Mana nta bamarayika zari zifize, utu Imana basenga, mugabo yoyo yarungitse umumarayika wayo arabarokora. Nuko rero umuntu wese atazoyisenga, igikorwa azokorerwa, azohimbagurwa,
kandi urugo rwiwe runyagwe rusigara ari ibirundo vy'ivyasambuwe, kuko nta yindi mana iriho yo gusengwa ikwiye kubaho mu ijuru no mw'isi. Haleluya. Bavukanye, turuka ikibazo kivuga ngo kuki duhura n'ibigeragezo muri ubu buzima? Imana ibigomba gushinga intahe ikomeye. Haleluya. Imana ibigomba kwiyerekana mu batarayimenya, bamenye ngo hariho Imana ihambaye. Imana ibigomba kwiyerekana. Haleluya. Imana ibigomba kwerekana ubushobozi bwayo, niyo mpamvu ibireka bikatubako. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Imana ibigomba kwiyerekana ko ikomeye. Imana ibigomba kwiyerekana ko ihambaye. Imana ibigomba kwiyerekana mu batayizi, bamenye ngo hariho Imana ikomeye. Nico gituma bitubako. Uyu munsi rero mu nkundire bavukanye, tubwizanye ukuri. Umuntu afite uyu munwa canke umuntu ababaye canke umuntu agize iki ngo kubereka ibibazo, kubereka ibigeragezo, uyu munsi nagira ndakubwire ngo ni kubera Imana hari ikigomba kwigisha batarayimenya. Nimba bitavuye ku byaha, kuko hari igihe abantu baba mu bibazo cyangwa mu bindi bivuye ku byaha, ibyaha bikabyara ibyago, abantu bakaba mu byago, ibyago abantu bakabibamwo. Mu nkundire bavukanye,